Nibyo ni tariki 9 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Mwese mudukurikiranye muri mu bice bikiye bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye z'isi, nongeye kubasuza, nongeye kubifuriza kugubwa neza ndetse mukomeze kugira ibihe byiza. Hari abadukurikiranye muri mu gihugu cy'u Burundi, hari abadukurikiranye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abari Uganda ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zambia, Zimbabwe ndetse no mu bice bigiye bitandukanye bindi. Mudahwema kutugaragariza ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Nanjye mbahaye ikaze kandi mbifurije kugubwa neza. Ku bantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone kuri Region Info, bravo cyane, ndetse ku batarabikora komeza kugenda babwira nti kandi ni kuri ako gabuto gatukura, ubundi turushaho kugenda twikomereza. Ku muntu wamaze gukanda subscribe rwose nta kindi gisigaye, reka twikomereze, like, share, imitima muri comment nyunganizi cyangwa se ibitekerezo byose turabyakira. Hanyuma rero reka mu by'ukuri tube twakomeza n'aya makuru. Abagize itsinda ry'umutwe wa M23 kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza mu mujyi wa Goma kuri Serena Hotel cyangwa se kuri hotel yaho ya Serena, ngo bafite inama. Ni inama izaguriramo abayobozi bagiye batandukanye, by'umwihariko mu by'ukuri ibifi binini by'uyu mutwe, aho ngo baza kugirana ikiganiro n'itangazamakuru. Muri kiganiro n'itangazamakuru, abagize uyu mutwe wa 23 bavuze ko ngo bari buze kwibanda cyangwa se kugaragaza cyangwa se kuvuga cyangwa se kwerekana ibyo bise ngo ibikorwa byo kurenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu cyangwa se guhonyora ikiremwa muntu cyangwa se ibikorwa bibi byibasira inyokomuntu. Ngo ibi bikorwa kandi bikaba birimo bikorwa n'igisirikare cy'u Burundi, bikaba biri gukorwa na Kinshasa ngo ifatanyije n'igihugu cy'u Burundi nibo bashinjwa kuza ku ruhembe rw'abari gukora ibi bikorwa. Bityo rero ngo M23 kuri uyu munsi wa 9 rwose w'ukwezi kwa 12 bafite inama ikomeye cyane iza kugarirwamo byinshi ku bijyanye n'iyi ngingo. Ni inama rero iza kuba iba mu masaha ya nimugoroba, kuko kuri afishe yabo baravuga bati ini nama iza gutangira ku isaha y'isa 9. Rero ubwo ni byinshi nk'uko izi nyeshyamba zirimo zibitangaza biza kuba biganirwamo, natwe turaza kuba duhari ngo tubabwire byinshi ku bijyanye ni press conference y'abagize itsinda ry'umutwe wa M23 itegerejwe cyangwa se iza kubera rero hano mu by'ukuri mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi amakuru kuri ubu aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ibitero by'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 bikomeje gusatira ibice bigiye bitandukanye. Hagati ndagira nkubwire ko ku musozo w'aya makuru tugufitiye ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi agaruka ku bijyanye n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Umutwe twashimwe na 23 ku ntambara ikomeje kuhabera. Ibyo byose ariko mu by'ukuri akaba ari ijambo ngiye kugaragaza cyangwa se gushimangira, agira ati Burundi burimo burashotorwa kandi nago bwiteguye cyangwa se twe nk'abarundi nago twiteguye kushyiraho tolerance cyangwa se kuba mu by'ukuri twatorera kuri buri umwe uware wese ushaka kuba yarenga ku busugire bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko by'umwihariko Burundi bukaba bwashyize mu majwi igihugu cy'u Rwanda. Ndakubwiza ukuri, ibi turaza kuba twabigarukaho mu by'ukuri. Ndaza kugushyiramo ijambo ry'uyu mugabo rero abigarukaho cyangwa se abivugaho, avuga ati mu gihe u Rwanda rwaba rukoze icyo bita provocation, twebwe nk'u Burundi nago tuzigera dutorera, nago tuzigera tubyihanganira. Niba ukurikirana kandi akantu ku kandi kubijyanye n'iyi politike, nyine urasabwa kutaza gucikwa n'amagambo y'uyu mugabo. Nta wundi ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mw'abantu mwe w'u Burundi. Reka ngwire rero ko ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bimwe na bimwe imirwano yaje gukomeza bitandukanye, ariko n'ibyari bikomeje kugenda bivugwa kiriba. Biravuga ko aka gace byari byakomeje kugenda bihwiswa, karimo imirwano, karimo 23, karimo ibiki. Ariko kandi igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye gushimangira ku bufatanye na Wazalendo ko bakiri kugenzura cyangwa se bagifite mu ubugenzuzi aka gace, bisobanuye ko mu by'ukuri nyine kakiri mu maboko ya FARDC. Ariko kandi nago mu by'ukuri na nyarukira ku bijyanye n'iki kibazo cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda. Nyine iki kibazo kiri hano mu karere, ntakubwiye amakuru akomeye ku bijyanye n'imirwano kuri ubu ngubu nk'uko birimo bigenda bigaragara. Hari uduce twongeye kuramukiramo imirwano ndetse n'ibitero by'indege byakomeje nk'uko amakuru amwe yakomeje kugenda abigaragaza cyangwa se
byerekana. Urugamba rwo mu by'ukuri mu bice byinshi rukomeje kumvikana. Kivu y'Amajyaruguru nakubwiye ko imirwano naho igikomeje, ntabwo ari Kivu y'Amajyepfo gusa, abantu bataza kwibana kuri Kivu y'Amajyepfo gusa, kandi na Kivu y'Amajyaruguru ibintu birimo birarushaho kugenda bikana. Habayeho guhangana rero hagati y'abagize itsinda ryo mu mutwe wa 23 ndetse na Wazalendo. Iyi akaba ari imirwano yabere mu gace ka Kasopo, ngira nkubwire naho uko byifashe. Kasopo ni kamwe mu duce two muri secteur ya Oso Banyungu muri territoire ya Masisi hano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Niho hakomeje kumvikana imirwano kuva kuri uyu wa kabiri tariki 9 Ukuboza hagati y'abagize itsinda ry'umutwe wa 23 barizwe mu ry'uruzi rwa Kongo ndetse na Wazalendo. Bari bahanganye nk'uko amakuru aturuka muri utu duce abitangaza, ngo abarimo Wazalendo bagabije ibitero ku birindiro by'inyeshyamba muri tuno duce, ndetse ngo iyi mirwano ni imirwano remere kandi yaje kumvikanamo intwaro za rutura, ndetse ibi byatutumye cyangwa se byateye ubwoba ku batuye muri aka gace ka Kasopo, kugeza ubwo kuri ubu bamwe rwose ngo bari batangiye kugenda bakuramo akabo karenge bagira bati reka dukize amagara cyangwa se reka turamira ubuzima bwe. Tuvuze gutyo nyine no guhunga birimo biratuma cyangwa se ibi ni bimwe mu bikomeje gutera imibare y'abaturage benshi rwose bahunga hano kuri ubu butaka mu rwego rwo gukiza amagara yabo, kubera ko imirwano iri kuba mw'abantu mwe ni urugamba rutoshye, ni urugamba rukomeye, ni imirwano idasanzwe. Kinshasa, Felix Tshisekedi nawe aragaragariza isi n'amahanga yose ko mu by'ukuri kugeza uyu munsi cyangwa se kugeza amaginga ya u Rwanda rurimo rurarenga ku masezerano rwasinyiye Washington DC, ndetse akerekana ko iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo kiri kugerageza kuyubahiriza kandi byagakwiye ko impande zombi ziyubahiriza. Felix Tshisekedi Chilombo nawe kubijyanye n'ubusugire bw'igihugu nk'uko Uburundi bwavuze ko butigera bwihanganira mu by'ukuri uza kurenga ku busugire bw'igihugu, uwo bita Felix Tshisekedi Chilombo nawe yongeye gushimangira ndetse no kwereka isi n'amahanga yose ko ku busugire bw'iki gihugu mu by'ukuri baza gukomeza gukora ibishoboka byose, ndetse nta guhungabana kugomba kuba kwabaho. Aya ni amagambo yande, ni amagambo y'uwo bita Felix Tshisekedi. Kimwe mu bibazo bikomeje kuba mu by'ukuri byahangayikisha aka karere kugeza kuri uyu munsi ni intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano iri kubera kuri iki gice rero nk'abantu mwe hagati y'itsinda ry'umutwe wa 23 ndetse na guverinoma y'Kinshasa. Ubutegetsi bw'u Burundi bwo bukaba bwatangaje amagambo avuga cyangwa se agaruka ku kuba ngo izi nyeshyamba za 23 ubwo zagabaga ibitero ntabwo bigeze bavuga ko ari inyeshyamba zo mu mutwe wa 23, ahubwo bavuze ko ari ubutegetsi bwa Kigali ndetse abifuza kwihanangiriza ndetse no gutanga umurongo ku guhagarika icyo bise ubushotoranyi, icyo bise provocation. Rero ati igomba kuba mu by'ukuri yagira umurongo ngenderwaho iba yagarukiraho. Biraza kugenda bite cyangwa se biraza kugarukira imwe abantu mwe mu gihe tubona ko iki kibazo kirimo kiraba hano mu karere ka Afurika ibiyaga bigari kirimo kirushaho kugenda gikomera, amagambo akomeje kugenda abaho cyangwa se gusubirikanya gukomeje kugenda kuba hagati y'impande zombi. Ibi nabyo ngo byari mu bigomba kwirindwa, ariko urabona ko wongeye gutangira urugendo rwo gusubirikanya. Abenshi bati ngo Uburundi bwaba bwatangije intambara y'amagambo, ariko nanone nyeka ko kugeza uyu munsi Uburundi nabwo ntabwo bwari burasweho. Ngira ngo murabizi ko ibisasu byaguye ku butaka bw'u Burundi ngo buceceke bube nk'inama. Ibyo ngibyo ntabwo nkeka ko byari bushoboke, byanze bikunze icyo Uburundi bwakoze nge nakwita ko cyari cyo cyangwa se ni kimwe mu bintu byagombaga gukorwa. Ni kimwe mu byagombaga gukorwa rwose, bugatanga umurongo ngenderwaho wuko igihugu kigomba kugira iki kigomba kuba cyagenda mw'abantu mwe. Reka dukurikizeho iri jambo rero twumve icyo mu by'ukuri uyu muyobozi hano mu gihugu cy'u Burundi yatangaje, hanyuma rero ibindi turaza kubireba mu by'ukuri nyuma yaho cyangwa se nanone mu masaha ari imbere. General Bosco murabizi, reka twumve Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi. Ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira. Twebwe twabivuze nta ngwano dushaka kubana n'ababanyi neza, mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisibye. Abaserukira ibihugu byabo n'amashirahamwe yigenga hano mu Burundi
ndababwira kuvyerekeye umutekano muke uriko mu karere ngaha ku rubibe duhana na Kongo. Ivyo navyo bikaba biterwa n'ibikorwa bibi by'u Rwanda rushaka kwifatira akarere kandi rwari rwasinye amasezerano yo guhagarika ingwano no kugarukana amahoro mu karere. Ivyo biganiro navyo iyo baza gushyirako igikumu kuri ayo masezerano, Burundi bwari bwatumiwe, muravyibuka umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye yari yatumiwe kugira ngo aze guhagarikira ayo ico gikumu cyaterwa kuri ayo masezerano. Hanyuma ariko ico gihe naho ayo amasezerano ariko arasinywa, ingwano ntizahagaze kuko u Rwanda rwagumye rurunda abasoda barwo rufata ibirindiro. Twarabonye amakamyo menshi yinjiye ava mu Rwanda harimo abasoda. Ubwa mbere haje amakamyo 17 yuzuye abasoda, hanyuma baraca mu bwato, bazana ubwato baca muri Kivu, baca kuri Ijwi bajabuka. Ayandi makamyo ashika 22 nari nyene yarajabutse umupaka uva Bugarama uja winjira muri Kongo. Hanyuma baca batangura rero ico gihe itariki zibiri niho baciye batangura kuza baratera ibirindiro vyacu zirya ngabo ziri gufasha Kongo muri ajya amasezerano twasinyaniye. Hanyuma imbere yaho baragerageje guca ahantu hitwa Mwenga hariya kure, bagomba naho nyine kuza kuzunguruka kugira ngo baze kumena ibirindiro by'abarundi. Hanyuma ariko abarundi barifashe neza barabirukana. Mugabo nyuma niho baca bagaruka bagaca baza guca za Kamanyora. Hanyuma babonye abarundi kuva urumva bo bashaka ko amasezerano asinywa bamaze gufata Ruvungi, bamaze gufata na Uvira, ariko ntivyaboroheye. Ingabo zacu zarifashe neza, zarahagaze neza, ziragwanya umwansi. Nagoma mfatiraho kano karyo ndashimire cyane abasoda b'abarundi bari guhagarira amahoro muri Kongo, ingene bitanze kugira ngo umwansi ntavogere igihugu cacu. Ariko naho byagenze gutyo, umwansi yagumye agira ingufu nyinshi, umwanya wose aguma yinjiza abasoda. Hanyuma arateba mbere arakoresha za ndege zitagira abazitwara, batera ibisasu mu banyagihugu, barisha abantu benshi abanyagihugu, bituma mbere n'abandi bahunga. Nk'ubu turafise abantu benshi bariko bahungira mu Burundi. Kuva hirya yejo tumaze kwakira itariki 6 twakiye abantu bashika 518. Itariki 7 z'ukwa 12 naho twakira 1807. Aho kandi abo n'abakongomani n'abanyamahanga, ariko muri abo binjiye harimo n'abarundi bari basanzwe baba muri Kongo, bashika imiryango 850. Ku gice ca mbere binjiye, munsi kwirikira hinjiye imiryango 588. Kuri iyo miryango 850 iharugwamwo abantu 2210. Iyo yindi miryango 588 naho iharugwa n'abantu bagira ku 1297. Benshi rero bariko barahunga iyo migwano baza mu Burundi. Burundi rero tukabakira nk'abavandimwe, bazi ingorane bafise. Hanyuma rero ikibabaje nuko imigwano yashimitse yabaye yashizemo ingufu cyane. Twari i Washington bariko duhagarikiye gusinya ayo masezerano. Hama rero twacha tubona yuko hariho ibintu byo gusamaza, kuko ayo masezerano yasinywe urabona ko atabujije ingwano kwigwana. Hanyuma ubu rero ico bariko barakora, abanyarwanda bariko bumvisha amakungu yuko Burundi mengo nibwo ntambamye kuri ayo masezerano, ariko sivyo. Bashaka bavuga bati ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo kuko nizo zibujije ko amasezerano aja mu ngiro. Ivyo rero sivyo, nta na gato sivyo, kuko n'imbere yuko asinywa baciye batangura barasa cyane gose kugira ngo
ayo masezerano aze gusinywa bamaze gufata Uvira, ariko ntivyakunze. N'ubu rero uwo mugambi urahari kuko n'ubu imigwanire abandanya bavuga yuko bashaka gufata Uvira hama bamanuke imbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma kuri ico c'abasoda bacu b'abarundi navuze ko tubashimira twese tubateye intege ngene bitanze bariko bahagararira umutekano, kuko bari hariya imbere na mbere kugira bakingire imbibe z'u Burundi, kugira bakingire abarundi n'ivyabo. Kandi rero ivyo bavuga ngo bashaka ko abasoda b'abarundi bavayo, ntidishobora kuvayo kuko icatujanye ntikirahera, kandi kubera twagiye twumvikanye n'abakongomani na leta ya Kongo, abarundi barafise uburenganzira bwo kuja hariho hose muri Kongo gushika igihe ayo masezerano atazoba kiri mu ngiro. Igihe amasezerano aba kiri mu ngiro ni ukuvuga yuko nta numwe uretse leta ya Kongo ishobora kutubwira ati va muri Kongo. Urumva rero ico nicoba icitwazo. Hanyuma ikindi nuko hariho abariko baravuga ngo abarundi ngo baciye bareka kuvugana n'abanyarwanda, sivyo. Abarundi inzego ziravugana, hariho inzego zivugana ku rugero ngira ngo rutoyi, ariko ivyo biganiro birahari. Mugabo hari igihe bagize tuti none woza kuvugana n'umuntu ariko arakurasa kubera iki? Hanyuma ariko twabonye ko biba ngombwa yuko tuguma tuvugana. Ntibabeshe rero, ntibavuge ngo abarundi ngo base kuganira n'abanyarwanda, sivyo. Twebwe abarundi inzego zacu zagumye ziri ziri dispose. Donc bagumye bari bavuga bati turi ngaho nimwadukenera muratuvugisha, kuko nakare bahora bavugana. Ubu rero ntibarinda guca ku bandi kure ngo twanse kuvuga, sivyo, kuko inzego zacu z'umutekano n'izindi benshi barazinanye. Murazi abanyarwanda benshi bakuriye ngaha mu Burundi, nabo bakora muri izo nzego barazinanye n'abarundi, kandi bahora bavugana imisi ngira ngo kenshi. Ubu rero babonye ko ngira ngo amabibi ariko barakora, baca bavuga bati reka ivyose tubite ku barundi, tubabwire ko abarundi, abasoda b'abarundi aribo ntama mwiza ku mahoro, gushirwa mu ngiro ry'ayo masezerano, ko ari bo banse kuvuga ko tuvugana, ariko sivyo, nibyo kubesha. Kandi ngira ngo hano kongera ko yuko ngira ngo kubona abaza gusinya amasezerano abandi bari kuri tere bariko bararasa bica abantu, ivyo bibombe nababwiye ni bya bibombe bitaraba batera mu banyagihugu bakica abantu. Nibaza ko ngira ngo ni nishirahamwe mpuzamakungu izo bari biraba, kuko ni vya bicumuro sinzi ngene bavyita, ariko bimwe vy'ikivunge. Donc kutera ibibombe mu bantu b'abanyagihugu ataco bazira, nibaza ko biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Hama mwomenya yuko kandi barateye n'amabombe ku butaka bw'u Burundi mu Cibitoki. Ico naco hakaba barakomerekeje abantu babiri, umwana w'imyaka 12 n'umudamu umwe. Ariko igihugu abasoda bacu nabo baciye bifata neza, baragerageza kwigizayo abantu bariko baradutera. Nkuko nabivuze, ivyo bitero rero uretse abantu bishwe byatumye n'abandi bahunga benshi cyane. Ubu mu Burundi tugo twakira abantu benshi, kandi abo bantu nabo bashika ataco bifashije. Kandi muzi twari dusanzwe dufise impunzi nyinshi gose, zirenga 100,000 z'abakongomani bari maze kwinjira. Abo bose baza kwiyongera kuri ivyo, bigatuma rero bufasha bugorana cyane ko n'amashirahamwe mpuzamakungu ataco yihereje cyane, ntaraseruka kuri izo mpunzi. Ngira ngo rero ico mwomenya nuko abarundi turiteguye twese gukwingira igihugu cacu, hanyuma no kubahiriza amasezerano aduhuza no fatanya n'ibindi bihugu, nico ca Kongo kirimwo. Hanyuma kandi ikindi twavuga nuko dushigikiye umuntu wese yoza ashaka gusimbataza gushigikira amahoro muri kano karere, kugira ngo izi ngwano tutabanako duterwa n'igihugu kibanye, kuko nta kindi nibazo babeje bajya bavuga ngo AFC M23 bajya sans le Rwanda, atasutiye y'u Rwanda bafise
ntibikunda bamvise ko binjije abasoda benshi nibo baje kuza gutera za Kamanyora abasoda barenga 8,000 baza biyongera kuri bari basanzwe bahari kandi n'ubu baguma bazana abandi urumva rero nibaza ko ntiyateye akagere Uburundi yateye akagere n'igihugu ca Amerika President Trump yahagarariye amasezerano ngira ngo ibihe ntivyagera iminsi ntiyagera ngira ngo ntihazobura inkurikizi kuri ivyo bintu kuko nta muntu yogaya abantu bose sinzi ico bayishimikije ico rero nico nagomba gushikiriza hanyuma ndemesha abarundi yuko umutekano wabo ucunzwe ntihagire ugira ubwoba igihugu kiracunzwe imbibe ziracunzwe neza kandi abarundi twese duhagaze neza turi nyuma y'igisoda cacu cagiye guhagararira imbibe ntihagire rero ugira ubwoba mugume abanyagihugu bagume ku mirimo yabo natwe tugume dukurikirana hagufi hanyuma hagize ikizohinduka tuzosubira tubamenyeshe murakoze byaguye mu Cibitoki impande ya aho hari itariki zitanu mu masaha ya saa 4 ziburi minota 15 mu karere ka Nyakagunda impande y'isengero rya Methodiste mu hagati ya transversale ya kabiri n'iya gatatu muri zone Rugombo makamya guma yinjira Uburundi buzoguma bureza amaboko muzobifatamo gute oya twababwiye yuko ikintu cyose kizoza gihungabanya umutekano w'abarundi canke gitera abasoda bacu aho bari ntituzobihanganira twebwe twabivuze nta ngwana dushaka kubana nabo n'ababanyi neza mugabo uzotuvogera tuzomwivuna atagisibye